ibidukikije bimerewe nabi mu gihugu cyose kandi bikenewe mu gihugu cyose. Ni ukuvuga yuko umurundi hari hose umwana ukuze ari mu burundi bwose akeneye kumenya ibidukikije ibimukikije, akamenya icyo yokora kugira ngo ibyo bidukikije nk'uko mu bise ndabibwira abana babikunde. Ikintu ukunze uracubahiriza hama kandi ukakigwiza, ugakora ibishoboka byose kugira ngo ugikingire. Mu mashuri menshi barakwiye gushyiraho icyo gikorwa, uwo mugambi, izo nyigisho, kugira ngo nyene abana bamenye bakiri bato, bagende bigengesera ku bintu, bagende bubaha ibintu n'ibindi. No munsi murabona hariho nk'ibintu tubona biriko birononekana kubera abantu babibonye hageze ko babikoresha. Jewe no munsi umbwiye ngo igiti ndakibonamwo urubaho gukoramo amahera, ndakibonamwo akabati ushobora gukora ukavamo amahera n'ibindi n'ibindi. Mugabo umwana sivyo abonamwo. Umwana umubwira iki cyo turagikeneye kugira ngo ugire impemu nziza, ugire umuyaga, ugire agatutu, aravyumva. Mugabo jewe nkuze mbuganye ivyo vy'impemu, ivyo vy'imiyaga biza inyuma yuko nzoba nubatse inzu yanje, naronse amakara ncana n'ibindi n'ibindi. Urumva rero kuvyigisha abana bakiri bato ni ibintu bihambaye cyane, kuko abana bagifise umutima woroshe kandi utahura muri rusange. Naho twebwe abantu bakuze dutahura harako notre objectif. Abana niba bitahura, abana niba babyigishwa, turashobora gusanga ibidukikije mu Burundi bwacu nko mu myaka 10 ari ibintu by'ibitangaza, kubera byubakiye ku mutima utahuye kandi wubaha kandi wubahiriza kandi wumva akamaro muri rusange, apana akamaro kuri jewe no kuri wewe, ngaba akamaro muri rusange. Uruhara rw'abavyeyi, uruhara rw'abakuze urabura, batusanga rero bavyibagiye. Abigisha ntibari, hari benshi usanga ibyo batabizi, ugasanga nabo nyene rero mu nyuma tuhavuye ntibashoboye gufasha abana nk'uko bategereza kubafasha.